Baramukije akoze ba Isaac TV mu Kagera nuko nenda bakumbuye sinje ngaho ndambeshe nari ndabakumbuye nari nkumbuye kuvugana namwe nari nkumbuye guteramana n'abafana ba Isaac TV nari nkumbuye tutera inkuru fata intebe rero twicare tuyage tutera iryarenga rego Drizzy ndakura mukije man nigo bimeze gute umeze neza neza Drizzy rero radio yaramutwaye shabazi garumesha makuru wa PJ Classic FM mu muziki oya gusa byose nice kimwe rero se ko dukora kandi Drizzy no wavuze ko nuze bisa champagne atari umurundi zo kumena umutwe biswa byose nice kimwe karagaciyemo ni YouTube hose ni YouTube Isaac TV barabona ko dusinga ibiganiro bose baravuka nabo ni umwana na nyina n'umwana nasa bakurikirana amanalize ni baze kuri YouTube ya PJ Classic Media birire show hose mandahari Facebook PJ Classic FM Drizzy maneko aguma bakubitamo amakuru ibiganiro byose bihaca murabibona sinzi biraho nabonye ngo Mona Walda ngo aravuze ukuri kose ngo kuvyamubaye ko mu bubiri Mona Walda byose Mona Walda no ntuzi ko ujya mugabo ujya JC yabatumye ko hari yarahiye ngo namurimbi azosubira gutuma turabishikako bakoze active kaze muze duterame twiyage dutera iryarenga nandi ndabakumbuye uno mustiye kuyaga kwa star kwa sani ça fait longtemps vraiment ntavuga abasani ntabavuga ntabacako ariko nimubore yo twahoze nkuko tuba twe turabaraba tuba twe turabaraba byo ko barigira by'abastar barimo uno mustiye tugiye kuyaga ibintu bibiri icambere urusaku ruguyire tuba dushaka ibintu byinshi ibintu ni byinshi uno mustiye tugiye kuvuga ku bintu bibiri bikomeye ikintu cyambere tugiye kuvuga ku bastar b'abarundi bagiye buraya bahererayo bagaherayo abastar b'abarundi babasani bagiye hanze baca barigumirayo ya none bagiye kwironderera ubuzima si bisanzwe nibo batumye twimwa visa nibo batumye nubu ari abantu tugiye gusaba visa tubwira ati wewe uri umujournaliste w'abasani abasani banyu bagiye bakabagarutse niyo muzohabwa visa gusa ibere shimwe ubu vyasubiye kuguruka abastar bacu ko baragenda bakagaruka ba bifesi bande ni benshi buri bon bifesi kubona agenda Australia akagaruka kijya kintu cyonyene cyatiye gituma ama ambassade yose atanga visa kijya gusa bifesi ngo ndagagaruka agaye numvise ngo yaravuze uko naponyoka ngo bamutera ijisho oya nuko ni yariko aragerageje biranga urabizi bifesi urabeshe Burundi urabizi nyene karagaciyemwe gusa rimara agerageje bikaga pakreka kubeshera nta soni imba naho utashatse kugenda hari abagerageza bikaga Australia uno musi rero tugiye kurabira hamwe abastar bagiye baraherera ariko igice cya kabiri tutaza kuja kubasani kubastar uruhara rwa diaspora mu basani turamaze twese turemeranya yuko diaspora nukuri ntangure mu kwishimira yubahwe mere kutwara nyakubahwa urongoye diaspora mu Burundi bwana Samuel Imana guhezagire n'abandi ba diaspora mwese mwumva yuko muri oblige guteza imbere igihugu cyane Imana bahezagire cyane urabona ko diaspora yaravyutse mu isata byose by'iterambere aho na son excellence nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yarabashigikiye ati muze mwubake igihugu muteze imbere igihugu cyanyu so ni byiza cyane rero kubona diaspora byarageze neza ko barubaka ibisagara bariko barinvestisa ibintu bikomeye ariko mu muziki bahibagiye ariko hari impamvu bariko barahibagira usanga ata kintu kiriyo nizo tuza gucako rero ariko turaza kuvuga aba artiste bibukwa cyane na diaspora n'aba artiste bibagirwa na diaspora ariko cyo turaba kubera iki aba artiste diaspora bibagira kubera iki aba artiste diaspora bibuka ariko avant ko tutaraja muri ivyo rero idonido y'amakuru yacu yuno munsi duhere kwanza kuvuga ku ndirimbo y'umu artiste wacu akomeye cyane ariko avyitwaramo neza kwa Flow nabonye indirimbo hari umusani yitwa Flow uno mutipe yuba Flow numu diaspora by the way guys reka nabwire ikintu ko mu diaspora nako narinzi nako waruzi Flow mu diaspora muri Australia Flow amaze gusohora urako amaze gusohora indirimbo nyinshi huha nabonye huha ma piano asara guys andika huha kuri YouTube kandi ni shemeji yangu
kumbe ni dada yako. Iyo ni indirimbo yiwe, ariko hari indi shasha yasohoye rya ejo. Andika Flow Burundi uko nyene Flow Burundi, wanditse Flow Burundi ucumubona yasohoye indirimbo nziza n'umukobwa wo muri Kenya yitwa Jovian. Abantu benshi batamuzi, amaze gukora indirimbo na ba Otile Brown muri Kenya, Willy Paul, Bahati, abaririmbyi benshi muri Kenya vraiment. Yego Jovian rero kubona Flow yafashe Jovian barakora collaboration nziza yo no kumurimbisha Kirundi. Yigare Flow ari mu Barundi ryarukobwa ni gwiza, ariko na Chameleone na Jose Chameleone baramurimbishije Kirundi. Uje abasani bacu basigaye bafise akantu gatesa vraiment. Urabizi ko na Diamond abifise bijya baramurimbishije Kirundi, na Alikiba na Diamond aririmbanye n'umuririmbyi wo hanze atezwa kumuririmbisha Igiswahili. none uzikora ba Diamond yarenze Kirundi none Diana Lolilo Alikiba bose bararimbye Kirundi. Rero Flow félicitations bro, ryarukobwa mu kurakora neza, rya ndirimbo ni nziza guys, mugere mu murabe vraiment. Flow mu follow indirimbo yitwa Controller ya Flow nziza cyane, nziza. Uziko indirimbo huha waruzi yuko ifise amateka ngaha mu Burundi atayindi ndirimbo yigeze yakora kuva umuziki wo Burundi ubaho. Indirimbo ya Flow yitwa Huha, niyo ndirimbo ya mbere ngaha mu Burundi kuva aho baririmbyi bose baririmbiye bo ngaha mu Burundi yaciye kuri Trace Urban yo muri Nigeria. Ijya rero ijya muhungu nta ndirimbo z'ubugugu zicako haje. Wow, niyo ndirimbo yonyene mu Burundi. Apana Trace muziki bagiye bose baracako haje bande na Bidondo namubonye ko Trace muziki. Trace Urban hachaka inyamerika, hachaka indirimbo za Nigeria ni Amerika, Abahindi hariya. Uboye ko indirimbo ya Diamond cugira ukucukubita urumenyezo musaraba rumva. Reka ubonye ko indirimbo rero Flow ariko akora neza kandi yubahwe kandi tugume tumutera intege. Bro turagutera intege vraiment. Kandi rero yazimije benshi. Ujya badojo sana yarakijijwe. Sinimvuga ngo adojo sana yarakiriye agakiza ngo adojo sana agomba sori ikintu gikaze. Saramaze imisi yahoze. Musabasani bo muri Australia na America na Canada bahoze Drizzy. Urazi ibintu baba barimo bariko barakubita job hariya kwanzi noti abatarahemba. Afisi avuga ati ndakunda ngumite nk'amezi 8 ndiko narondira inoti zoza mu Burundi nkora akajagari demwa ku madolari $500 ndabavuguta imiziki cyo nipoterera kandi so good. Adojo sana agomba sora uruziki kwitwa ngo atafoto nta cyabaye Sabonnez. So ni byiza rero Flow badojo sari bamwitonde ko ba MT number Flow yarakoranye ikaririmbo kameze neza na MT number 1 hewe kameze yo MT number 1 sha baramuroze baramufyonze imisa baramufyonze imisa payment yubaho sagu umuziki umuziki uzanye ku mutwe utarakomera urapfa urahwera aya na Flow bazaba mu fyonda nagende gaho akubise ukwezi kose ari muri Kenya ari muri hit ari muri tere wenyine yiberayo muri Kenya numva ko amayero amadolari aguma rujya rukobwa aje ugasanga gwaramuteyemo imita usanga rujya rukobwa bari nese abasani bose barumvikana bigahera. So nivyo rero Flow congratulations bro, gumukora gumizako hama byose bizogenda neza cyane guys. Reka tuje kiganiro cyacu turari turamukeza kwanza Flow kuko uyo ni ko nashima tumushimire Drizzy nimwe mu support abacu supportinga sometimes akadukamwo agafana bisa neza ni mumwe bana mu gihugu mukora akazi gakomeye kumbure n'umuntu aca ashaka no kuyiraba tubaraba karinki tubashire ngaho muri commentaire ngaho muri description muri commentaire cyo muri abakarinki ngaho umunsi cyo fyonda ko cyo wigira kumviriza indirimbo zose neza kandi je nta mpamvu yo tuma ntashimira umuntu yakoze atwankuraja titora abana b'igihugu munamwe mujye mufungure mweka energy buzima bugire indirimbo isa neza vraiment ko Bface yavuze naravyo ma commentaire y'abaririmbyi benshi barakomansa bavuga ati wow
Babyface yarakomanze Babyface badiwa nice kabisa. So tuje rero muri abastari bagiye hanze barumirayo. Drizzy ndagerageza kubacako n'ingoga na n'ingoga. Hari abastari mfite ngaha basika kuri 10 niba nihenze, abandi muraza kubandika muri commentaire twabibagira mutubwire ivyabo. Top 10 y'abastari bagiye buraya bomerayo bagumayo. Uwa mbere T-Max. Uramwibuka T-Max? Kendo babwire ko ndabaramutsa. Nubu yarigiriye hanze avuga ati ngiye garuke kugira iki. Carigumirayo. Nimba atwaye n'umugore, nimba yitwaye wenyene sinzi umuririmbyi yigeze Fabirove ne wigeze kuririmba disinga abarapere. Acavuga ati T-Max sinzi ukuntu yamuvuze ko yavuze ati powesha kuri ico gishuga mami. Byo muziki byarakunaniye. Iyo ni DC ya Fabirove. Iyo ni DC ya Fabirove akabwira T-Max ubonayo amaze kuba akantu mariko arinjiza ifaranga. Kendo babwire ko ndabaramusa kandi babwire ko ndabakumbuye bakakubaza T-Max ameze gute ubabwire kandi nubabeshe kendo babwire ko ndabaramusa urumva yatwawe n'umumere usanga yatwawe n'umukuru yararongo oya ivyo navyo nzi munyambe kibara okay wa kabiri Yoya Jamal yagiye buraya gute yatwawe n'umuziki yagiye Jamal nawe nyene ashobora kuba yagiye nyene atwawe na madame wiwe ko yibera mu Bwongereza Manchester hariya kuko nta green card bakinye ngo green card bakinye nta tombola bakinye nta nta show yari imutwaye bagiye fye okay Kebi boy umenga harakarimbo yahise yasohoye ijya hari mu ngara turimba ari mu Bufaransa gafise ugo ruzira ngara rero ndugo yango Kebi boy aciye yumirayo sinzi naho bagiye buragute yarasohoye akaririmbo ryari kwereka mukare gafise ugo ruzina ash sinzi ukuntu barusoma indirimbo ya Kebi boy gwitwa Zendaya indirimbo ya Kebi boy mazi misi bire Zendaya nanisomye ko Zendaya yo man okay yo ndirimbo ya Kebi boy ngene mu irabe kandi yibere mu France ari poeshereje mu Burundi nta birefu okay Berry Music yagiye buragote Berry Music hamagawe na famille bavuze bagiye muri famille nyene yibereye Ottawa hariya acari kawukira Canada fresh ariko rero Berry Music wari karakora oya ari mu kazi ziko Berry Music ari karakora kweli ari mu kazi Berry Music ari karakora nabo yari kumwe na Endo Mike urabonye bafatanye na Kugira ari kumwe muri Canada turagora hari ahantu menga hasigaye haryoshe reka hewe ahubwo basari bataraja muri Canada ahantu hari Endo Mike ahantu hari Berry Music hari Kori hariho n'ibindi abandi urebe ihiti kuza birava hari abizino bya bindi tumenyera ngo ibihiti bivino bija hari ariko umwanya bazoburonka ko bari bize $1 man bijya bipetse hajya bizoca ibi $1 zaca ibimbire za hariya bajya hazogera n'igihe uzobona batagenda no ku kazi biga nyene bacirinze rega biga bacirinze nyene home nyene nari baje kuvugana Kugira Magic yagiye gute muri Canada Kugira Magic ni madame nawe yaga post kanu zenya kaneri nake ngo ndasabye yemi ifoto ya madame wa Kugira Magic none madame yawe bagize iki Kugira Magic yatwaye na madame yamudekra ariko kora ashobora kuba yarabayeho neza ngahe Burundi vraiment sinabona impamvu yo kugenda hari ariko kora ashobora kuba yarakunda kugira ibibazo mu nkundo bigatuma acha fata decision kudapostinga umukunzi wiwe yego sharibuka wa mukobwa bakunda yaramuririmbira turirimbo piga makadoni indirimbo yaramuririmba indirimbo bahebanyashara zifuta kuri YouTube deception kandi ko yo man nimba hari umuntu ari peace muri entertainment twari dufise man urazi ko Kori umunsi agenda muri Canada je natse kurira yo reka twari kumwe mu ijoro ujya musa ntubizi twari kumwe muri Win Club ujya musa je twari dufitaniye programme ya mardi twari kumwe vendredi twari dufitaniye programme ya mardi yo kubonana aca genda samedi ariko Kori man ko dusezera Koli ati yaje mina chimba sanga twari guca tumuhishana
Sarene ntibakunze gusezera. Ari basezera. Bose. Bakunze Nawe ngero gusezera. zogenda ntavyo nzomenya. Bishwa. Wa gatandatu matabaro Patient. Yo matabaro Patient yaratwaye Primusique Fye baragiye yo voyi ujya muhungu biga matabaro na Araflow achanile changu na kila la votaka yarimvye na Fizo feelings nina ndaga feeling none uyagiye kuburaya gute oya none iburaya Sare yagiye kera bro matabara amaze igihe kitari kera abona abantu bacimvye tutarabona na social media zabo hayo zombura nyine yacomotse ari mu tipe nyira rw'ukigangi kana na social media bafise kwe matabaro na social media umuntu afise amakuru ya matabaro natubwire muri commentaire mwe please ndasavye okay tuje muri Uncle Crazy na T-Max nyene na Fizo arashobora kuba bari mu biri Uncle Crazy arashobora kuba ari Belgique ashobora kuba ari Belgique abanye bashaka kumenya ingene bagiye gute bose byose bashobora kuba bafise nk'abasheri babo babatwaye bazigasha abakobwa ko mutagishaka gutwara none twari mutubona Drizzy Joe kurandaba numbona Drizzy nawe ushaka umukobwa gutwaye burayi soni pereke sasa hari abadamu Drizzy kuri seriously bakoga mko muratura muri America Canada Australia hari abahungu ino bari mu guhera afete bishakira abakobwa bakunda vya vrai ugabo usinipereke uko kunitesa ndugu yangu oya yura nta mukobwa bakobita ucuba down ash ivyo birazwi ibura ucuba par l'ordre uriko ngira ngo vya Drizzy umuntu wa mbere yikarisha yero byo gukara wewe kuri baragufunga imisi yose so nuko rero Uncle Crazy nawe ntuzi ngina agiye burari ko yaciye ahererayo best life music ya bitipe ho biravye ya bitipe ho biravye ubona abadada bo bisika abajya batse bara handsome ndakurahi mbiswa okay so baciye bahererayo bose best life ya J Fire nawe yibereye iburaya nyene ari kararyoherwa kandi kimya ariko rero J Fire yagiye yakijijwe kweri by'imiziki yari yabihetse amen hallelujah J Fire ko nari sigaye ndamubona ngaha musi te vraiment avuga wow tipe nyene yari yabaye neza sigaye asa ariko ivyuma nyene fresh kujya nyene walking na gute ari kigangi vyatari okay PCB yaciye agaruka PCB jamari siari pigwa 24 yo PCB shaciye agaruka wese ntukamushiramo ko bamukubise 24 none yagize sinzi sasa silimana ni na mafere nyine hari buraya urazi kidafina buraya nabuguzanye gugu baragusha ko gusubirayo kweri okay je nabo sinzi abandi nibagi mutubwira abandi muri commentaire Drizzy ari abandi wibuka mutubwira abandi bari nindi undi heruka kugenda Rapi Boy na Trezo muri ababira rumwe yagiye no muri Ipendo Sound oya bajya barimba gospel Redemption Voice Redemption Voice arundi yagiye muri Rapi Boy na Trezo novuga yuko hashobora kuba hagiye Rapi Boy kuko Trezo nabonye ifoto yiwe ryari yaherekeje umugwi w'urunani muri Tanzania Rapi Boy niwe yacomotse fye moto chini nta no kugaruka turamenye banga kandi ntiyatubwiye oya no izo ntibizwi nuko rero abastari bacu vraiment baragiye buraya ntibagaruka nitwamenye ngo bagiye gute bajanywe n'iki ko si bitaramo vyabatwaye barundi bace bikawukira hiyo nibo batumye bugiye ibihe byose tubura visa baze kuzugurura ubu bife sagiye muri Australia akata niyo batumye tubura visa none yego Burundi visa bari barazugaye hose umusani ngo nayo usaba visa bagati oya mwene mugaruka mugariro nk'ubu hariko haraba amatora nk'ubu turi muri iyi periode y'amatora ngira nta visa bataka ariko ntibibagire kandi ko na Coupe du Monde irikiraza muri Amerika bazotanga amaviza menshi nk'ubu kweri usanga twinjiye muri iyi periode bashobora kuba bimana amaviza canke ibintu by'amapassport oya visa nyene ugiye kurondera visa ubu ngoye muri Amerika canke passport za laissez-passer bashobora kutaguha kuvuga Burundi kandi wacu Burundi oya baraguha
ivyo nta kimwe bizibira mu buzima bw'igihugu, ivyo birabandanya. So nuko rero murakoze cyane nivyo, cyo ni gice cambere rero c'abastar bagiye barahererayo. Drizzy tugarukire ngaho igice cambere, tubabwire yuko tugira tuje mu gice ca kabiri, ni video ikurikira. Tubabwire rero abastare bakingiwe na diaspora cyangwa se bibagiwe na diaspora, abandi bitabwaho na diaspora. Turabe bakingirwa na diaspora kubera iki, bitabwaho na diaspora kubera iki. Turagarutse.